Tugiye gusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ca 22 guhera ku murongo wa 39. Harasomeka hati: arasohoka aja ku musozi wa Elayon nkuko yamenyereye. Abigishwa biwe nabo baramukurikira. Ashitse aho hantu arababarira ati: nimusenge kugira ngo ntimuje mu mosha mabi. Atandukana nabo ashika nk'ahotegwa ibuye, arafukama arasenga. Ijambo nje kukubwira uyu munsi: kuduga umusozi kubw'ibihe byawe byo gusenga. Uyu murongo wa 39 uratwereka ingene Kristo yari yaramenyereye kuduga umusozi. Jambo ry'Imana rivuga ngo twigane Kristo. Kristo inkomezi ziwe gushira amanga kwiwe aho kwava nuko ibihe yarabayemwo ari kuri ino si byari ibihe byubakiye ku masengesho. Niyo mpamvu amaze gushika kuri no musozi Elayon yarababwiye ngo nimusenge kugira ngo ntimuje mu mosha mabi. Mu yandi majambo, umuntu adasenga yamana ivyaha. Iyo ubayeho ibihe byo kudasenga, igihe cyose wamugendera kure y'Imana. Ngo aregera nk'ahotegwa ibuye, afata ibihe vyiwe byo gusenga. Iri jambo riraza kutwereka ingene ibihe vya Kristo byo gusenga vyaba ibihe birema ubushobozi muri we. Igihe cyose hakama hagaragara ubushobozi. Kuduga umusozi ni ikintu gikomeye cyane. Ni ikintu gishobora kugufasha nawe muri bino bihe. Turagiye gusoma ayandi majambo dusanga mu gitabo cyo Kuvayo igice ca 24 umurongo waho wa 15. Ugiye kuraba utangura ku murongo wa 12, tubona Imana yongera kubwira Mose ngo aduga umusozi ubugira kandi. Ico gihe Imana yabwira Mose ngo aduga umusozi ubugira kandi, Mose yari karavugana n'Imana. Ni Imana yamubwira. Ariko Mose yari gutegezwa kwiyumvira, none ko Imana iri kirambwira nduga umusozi kandi iri kiranganiririza ngaha. Ariko Imana yagomba ngo agenda hiherereye. Hariho ibyo idashobora kumubwirira mu kivunga, hari ibyo idashobora gukemurira ngaho. Mugabo nafata kanya aja hiherereye, aje ku musozi asenge. Turaza kubona ivyakorekeye ku musozi, ubushobozi Mose yakuye ku musozi. Ibi biratwereka ubushobozi bwo kubaka umusozi wawe wo gusengerako. Umusozi wawe ushobora kuba mu cumba, ushobora kuba hehe, ushobora kuba ahantu hose hatuje. Mugabo aho hantu ukamuhagenderera kugira ngo wubake ibihe byawe byo gusenga. Umuntu adasenga yamana ivyaha. Umuntu adasenga ntashobora kugira imigenderanire ishitse n'Imana. Niyo mpamvu tugiye gusoma no mu gitabo c'Itanguriro 22 turiko turasoma ingene Imana yageje Aburahamu. Turabona imubwira ngo azogende atanga umwana wiwe w'ikinege. Mugabo imubwira ngo aduga umusozi. Amaze kuduga umusozi, umwana wiwe agomba mutange nk'ikimazi, aza kubona ikindi kimazi. Tugiye gusoma kuri uyu murongo wa 14, Aburahamu yita aho hantu Yehova Yire, nkuko bavugana bugingo n'ubu, ku musozi w'Uhoraho niho bironkeka. Iri jambo yisa ahantu ngo Yehova Yire, yaragiye azi katanga umwana wiwe. Mugabo mu gishingo cy'uko umwana wiwe ari watanga kuri uno musozi yahasanze ikindi kimazi. Nagomba ndakubwire ngo ku musozi w'Uhoraho niho byose bironkeka. Urashobora kuba ufise ibihe bikugoye. Urashobora kuba ufise ibintu utabona ingene uzobivamwo. Urashobora kuba uri mu bintu abakomeye, abo mu miryango yawe, abakuzi batazogufasha kuvamwo. Ariko nagomba ndakubwire ngo byose ku musozi w'Uhoraho niho bironkeka. Urafise icyo ukeneye, urafise icyo ugomba kubwira Imana. Ku musozi w'Uhoraho niho bironkeka. Ubuzima bwawe buzogira amahoro, buzogira umunezero igihe wubatse ubuzima bwo ku gicaniro. Igihe ufise umusozi wawe. Ijambo ryatanguye ritubwira ngo
aduga umusozi Elayono nk'uko yamenyereye. Ndagomba ndakubwire ngo nubwo iyi si irimwo byinshi bikurusha, niwagira ubuzima bwo kuduga umusozi, niwagira ubuzima bwawe, ubuzima bwo gusenga, uzogira ibihe byiza. Uzobona Imana igucira inzira mu buzima bwawe, uzobona ibidashoboka bihinduka ibishoboka, uzobona ibyari byarabaye imitwaro igihe kirekire Uhoraho agucira inzira. Ndagomba ngo turondere igihe cyose kubona presence y'Imana, ukubaho kw'Imana muri twebwe. Ibi navyo ntibishobora gukunda mu gihe tutadugije canke ibihe byacu byo kuba ku musozi, ibihe byacu byo kwegera ubwiza bw'Imana bitari kumwe natwe. Mwibuke yuko Imana yabwiye Mose ngo duga umusozi, kandi aho yari kiramubwira. Mugabo kuduga umusozi, Imana yagomba yuko bayaga, imubwira amabanga, imukorera ibitandukanye n'ibyo bamukorera mu kivunga. Ndagomba ngo ibihe byawe byo gusenga bibe ibihe bitandukanye n'ibihe by'ikivunga. Gira umusozi wawe wo gusenga. Turabona Aburahamu aduga umusozi, mugabo icyo yagiye yiteze kagiye gutanga ahasanga ikindi kimazi. Aravuga ngo ku musozi w'Uhoraho niho bironkeka. Atari bwaduga umusozi ntiyarazi yuko iyo uduza umusozi w'Uhoraho n'ibyari byarananiranye byose bikunda, ibitabaho byose bibaho. Nagomba nawe ndagutumirire igihe cyose kubaho ubu buzima bwo kuba ku musozi w'Uhoraho. Ubaka igicaniro cyawe cyo gusenga, agura ibihe byawe byo gusenga, giranira imigenderanire ishyitse n'Imana. Apana yuko ibihe byawe byo gusenga bifatira ku bibazo uri kuracamo. Ego ni byiza gusenga dufise ibibazo, ariko waba uri mu bibazo, waba umerewe neza, bimeze neza, bitamera neza, ndagomba ngo wame urondera igihe cyose ukubaho kw'Imana. Hari abantu ibihe byabo byo gusenga bigwira igihe bafise imitwaro ibaremereye, ariko si ubwo buzima ndagutumirira kubamo. Ndagomba ngo igihe cyose gusenga bibe ibintu by'ubuzima bwawe, ibihe byose gusenga ibe habitude yawe. Baho ibihe byo gusenga, uzobona itandukaniro mu buzima bwawe, nk'uko ijambo ry'Uhoraho ribitubwiye ngo ku musozi w'Uhoraho niho bironkeka. Nagomba ndakubwire ngo ibyo utigeze kuronka, ibyo utigeze kubona, ibyakugoye byose, Uhoraho azobiguhera ku musozi wiwe, kandi n'ibyo atazoguha azobikemura canke abikurindiremwo mu bundi buryo, kuko ku musozi w'Uhoraho tuharonkera amahoro, tuharonkera umugisha, tuharonkera ubundi buryo bwo gutahura ugukora kw'Imana n'ubumana bwiwe. Imana ibahezagire cyane.